je nimba nitwa bunduki nuko nkaze nkijya nko turanarasa rero ji ndarasa bibaye ngombwa urarasa men none hose uzuye inkoho uzi sasa mundasire cameraman bro oya shaka mundasire cameraman urusoro rumwe men. One, two, everybody. My name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back here again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Right now uribaza ngo turi kumwe nande. Ndakubwira ati ndi kumwe ni G, ndi kumwe ni G, ndibaza ndi kumwe no mu big man. Turaza kumva byinshi kuri we. Reka tumwakire kwanza. Brother, vipi sasa bro? Fresh. Uko fresh man. Sure. Biraza. Ko wifunze G. Urambonera me none no bibona man sibwa bwana banza ugire guca kwanza gira guce ndagusabye ugire uko kwanza cameraman bereke bro ona unaona yifunze me yarakoze ibaba siko bavyita ji bavyita gukora ibaba men none ubona ko atari byo gufye warakoze ibaba rero none se travail yes man cameraman uzanye uburofa ni hasi ebara cyagushira down sasa vipi rero bro fresh biraza turashira sasa ebara genda kuza ariko shaka bajya bajiba kumenye men Tiger de nitwa Tiger de bunduki boy from Ugwego gang chief staff of security Ugwego gang ndibaza barabibona ji handitse kati chief staff of security Ugwego gang Tiger de bunduki sasa bunduki ko tumenyere ari nkohoje urarasa me sindasa ahubwo burya umuntu yisi izina biba bisa nko kumengo uyita izina uko usa nk'umengo ukwiranye na kijya kintu je nimba nitwa bunduki nuko nkaze nkijya nko turanarasa rero ji ndarasa bibaye ngombwa urarasa men none hose uzuye inkoho uzi sasa mundasire cameraman bro oya shaka mundasire cameraman urusoro rumwe men oya ivyo ndabikoriyo ndi kumwe n'Ugwego uri kumwe n'Ugwego Olegue Olegue asanzwe acunga ubuzima bwa OLG Olegue umurimbyi ari karabikora fresh sana sasa tukiri aho nyene brother shaka tumenye mbega we na Olegue mwahuye gute bro Olegue twamenye kuva kera tukiri bato sana mu cité na kare yaje kunkura muri company y'abantu baterura amabody arasinyisha contrat ubu ndahembwa kandi ndamucunga kubera ari n'umubosi kandi akaba ni n'umuryango uri famille ya OLG Olegue ni famille inshuti kurutira umugenzi kurutira inshuti ahubwo ndiye bavuga ati umugenzi niwe mu sasa umubanya ahubwo niwe muryango uwo muryango mbega dusubiye inyuma gato ya brother OLG Olegue aza kugubira ati brother agenda shaka nyene tu yabikubwiye gute bro yagusanze muri ko murajwinga ambonye mu bantu benshi rega haribwe umuntu ubona ati ujya arankwiye ujya ntawe nankwiye twari mu bantu benshi antora jewe none nari kwankamani nakazi kandi ni contrat nakazi ndahembwa fresh bisigura ko OLG Olegue yahisemo we mbega ni kiye kintu warusha abo mwari kumwe bisigura ko wari gangi wenyene bro abandi rumva reni ba oya erega rero n'abantu bafise amaboko mato mugarega kuba uri umusekirite w'umuntu cyangwa n'umubody nibisaba ko ufise amaboko manini cyangwa isabi biki oya bivarana kuko sekirite umuntu kwanza uravyiga ushobora kuri muto mugabo usumba bafise iboko binganangana uko kuba uri umusekirite w'umuntu bisaba kwanza kuba uri sharp uri serieux kandi udatinya mbega we na Olegue kugera kuri uno mwanya mubanye gute me gushikaho tubanye gushika ubu ndabishima kuko turatahurana kuri vyose turatahurana iyo ngizi kosa arabibona cyangwa iyo akoze ikosa ndamubwira ati boss hasivyo aranyumva aranahura mbega tumenyereye ababodi usanga arenga umwe canke babiri canke batatu ariko wowe na OLG Olegue niwe wenyene umucungira umutekano niwe no kwitwa uri bodyguard yiwe uri umwe wenyene mbega birakorohera bro biranyohera kuko je nsumba benshi usumba benshi gutega men kuko umuntu wasumba cameraman unasikia ujama ngo asumba benshi kwe we usumba benshi umuntu mwarasumba benshi none hara urumva Olegue bamuteye ibu ntabyo ndamenya ariko byo nashoboka
warabibonye Unashoboka ariko nane wari muto. byashobotse Bisigura ko wari impande zose ubuhari me. birashika ukabibona ndi hose Ariko dushaka rero tubwire mbega niba atari banga kontra yawe kwa OAG Olegue bimeze gute, ni kontra y'imyaka ingahe, ni kontra y'imisi 2, ni kontra y'imyaka bimeze gute bro? kuri jewe kontra nagize kumvo zuko anyubaha kumvo zuko tutahurana kuri byose je namusenye kontra y'ubuzima Y'ubuzima bwose. Waratoye karamu nasinya ati ebana ubuzima bwose jewe nimbaka nifire cyangwe wenyene ambwire ati jewe wewe oya muga je sinzigira mvuga ati je ndakuvuye ko nge ahandi mbega nibyashika mugashwana na OAG Olegue kuko turabantu brother turabantu twibagire mbega nimwashwana ntibizohava birangira nyene ebana umuvuye nyuma bro kandi wavuze ati ebana nje none kuko abantu batahurana ntibegera babura kanonga ubu ushobora kubuzi ko tutashwana sasa nimba mushwana rero muca mugerageza kwiyunga rero niko ushatse niho mpamvu rero ndakubwira ati kuko dutahurana niyo mpamvu namusinyiye kontra y'ubuzima bwose kabisa mbega na yahe makosa ubona kuri Olegue bro ko nta muntu atagira amakosa bakunzi ba Mijo Talent TV ntatubeshe nta muntu umwe atagira amakosa na yahe makosa rero umaze kubona kwa Olegue nta muntu kandi nta muntu adakora ikosa kandi nta makosa umuntu abura gusa ikintu Olegue ikosa akora tubwire bro ikosa akora nirihe me no kwamboreza cyane ikosa akora niryo kosa gusa akora arakuboreza sana iyo tuvuye ku kazi aramboreza arama ibintu ndanwa kweri nka byo kandi si nitahana ni ngombwa imidugira hari arantwahana ikosa akora nuko andisha cyane akongera akanywesha cyane iryo niryo kosa wowe ubibonera amakosa meza kweli yego umva amakosa yo kuboregwa no amakosa yiwe no kuboregwa no kujya sana je ko no mubeshira ngo ndamubwire ngo arashwana ngo arankubita cyangwa arangirira ikiuya nta n'umunsi numwe turashwana nta n'umunsi numwe turabwirana nabe tubwiranye nabe naho mbona ko nakoze ikosa kandi umubosi atagukankamiye wakoze ikosa ntaba ari umubosi sikuyi ariko biravugwa yuko kwajya amafaranga aheruka gutwara muri gihegano rya Primus biravuga ko atani 10 yigeza guhamwa bro twari kumwe biravuga ko atani 10 yigeza muhamwo umurimbyi OAG Olegue biravugwa yuko atani 10 yigeza guhamwa sasa nimba atari banga yaraguhaye none washaka biravugwa yuko atigeza guha amafaranga amusanze muri konte huzuye ariko yaguhaye angahe nimba atari banga menya akazi no menya amahera dushaka utubwire cyangwa nta 10 yaguhaye bro semesha ukweli brother mvugisha ukuri Olegue reka mvugisha ukuri yamaye miliyoni 5 mwajya amafaranga yatwaye acha gwa 5 million none niko ndabikubwira none wambajije navyumvise ndibaza yamuhaye 5 million ndibaza haro beshi bari bavuga yuko ata amafaranga yigeza guha bro ivyo ni vy'abantu bavuga ari audio bakumvishe ambwira ati je nta mahera nzoguha hari umuntu yakumvishije ndibaza bishure nibajya sijewe bro bishure mane abo bariko baravuga ro yarungeke audio yo wanje ambwira ko nta mahera nzomuha bunduki cameraman niwe bariko kureka cameraman unasikia ni wewe ni bareke kuzabarahata ibintu ndibaza mwavyumvise kabisa ati yamuhaye 5 million mu mafaranga aheruka gutwara brother mbega shaka ndakubaze kubera ko tutakibona bunduki agenda n'uwo tuzi bahora bakorana ibintu vyinshi azuka izina rya Alex ndibaza beshi muramuzi mvuze Alex mu ndirimbo za OAG Olegue mwarumva Alex jewe ndakazi sasa kubera ko tutacumva Alex mu ndirimbo za Olegue kubera ko tutakibona bunduki agenda na Alex ndakubaza iki Diamond nta manager afise bitwa bababutare bamukubafera mu ndirimbo zose nimba kubumve ariko dushaka tumenye kubera ko tukibona amafoto uri kumwe na Alex bimeze gute bro semesha ukweli brother mane je mushaka kunyinjiza mu bintu ntazi dushaka kutubwira kuko Alex ni inshuti yawe kandi kwishurira Alex ni inshuti kandi turagendana sana simbaga dufata ifoto sawa keshi mba ndi kumwe n'ugwego n'ubu nyene muje ngahangira murabona cameraman unaona chief staff sasa ugira uje bro tugira tuje ku kazi n'ugwego chief staff ugwego gang ndibaza murabibona ebana ugwego gang sasa shaka umbwire kwanza brother mbega we na Alex ubucuti bwanyu kugera kuri uno mwanya buhagaze gute bro Alex ari ku ishuri je naje ndi ku kazi ariko Alex ntari ku ishuri ari ku ishuri yarahejeje nenda kubwe amashuri ahera
ariko ntari kariga mu mwanya tuvugana Alex ntari bakunzi ba Mijo Talent bakunzi ba Mijo Talent TV Alex umwanya tuvugana ntari kwishuri yarahejeje aricaye Ninde yakubwiye ko ishuri ryaraheze none ryaheze iwanyu ni kwaso ariko Alex kugera ntaratangura tumuhamagaye tumubaze nda telefone ntaratangura mu telefone basi muhamagare twumva wanguriye amayinite okay cameraman gura amayinite basi tumuhamagare Alex cameraman urashobora tumuhamagare Alex ntari kwishuri brother nuko ngiye ku kazi ariko ntaco bro reka tuvyihoze ivyo brother ariko biravugwa yuko Alex atacumvikana muri Olegue bivuga yuko bashwanye bafa umukobwa reka ndabivuge reka ndabikubaze ko amabanga menshi yarayazi kuko niwe asanzwe acungira ubuzima Olegue umurindi yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi nka za Doctor biravugwa yuko Alex atagihuza na Olegue bivuga yuko bapfuye umudemo bro none umukobwa bakubwiye ko bapfuye n'uwanyu bivuga ko bapfuye umudemo je nta wonze ariko n'umudemo umwe kandi ndazo uramuzi ariko maze ko mumbonana dushaka utwishure bro kuko ndaza amabanga menshi urayazi Olegue na Alex bapfuye iki bro nta mabanga jewe nzi bapfuye iki basi uko byumva bapfuye bapfa je ko nzi Alex agenda na Olegue ivyo bindi n'ivyo bisigura ko ari bubeshi baracagenda na Olegue none kwisi utavuzwe ariko rero nta foto duheruka kubona ya Alex ari kumwe na Olegue nareke kutubesha bakunzi ba Mijo Talent TV ndafise igihamya yuko Alex atagihuza na Olegue ndibaza nimba mukurikana ibintu vya Olegue nimba mukurikana ibintu vya Olegue nta zina rya Alex muheruka kumvamo muheruka kumva Alex muri za mani je nakuba DJ Diamond Babutare bamukubwa fera muziki yose ni ngombwa bavugemo ariko no kwifotoza basi kwereka batacifotoza nta mafoto ariko aratrendinga ya Olegue bari muri scene na bakunzi ba Mijo Talent TV nayitwereke mani nuko je ntagira forazi itwereke nibaho Alex Olegue ntibagihuza bapfuye idemo mani ni idemo yaso yo demo ni wayimuhaye ni wayiba bakunzi ba Mijo Talent TV cameraman ngidemo yaso akabwiye cameraman mubwire cameraman ni demo ya nyoko cameraman sikia kwanza yo demo niwe wayizanye cameraman uravyumva ahubwo umva rero ndakubwire mani abantu bariko baravuga ngo Olegue na Alex ngo hari ico bapfuye ngo bapfuye umudemo Alex ari ku ishuri Olegue na ari ku kazi nimba utabona amafoto yabo nuko Olegue afatiriwe sana kandi ndibaza amafoto barayujuje singombwa bagume bakora amafoto ariko biravugwa yuko Alex yagambanye cyagiye cya anniversaire ya Olegue ndibaza benshi muravyibuka ariko tuzohiga Alex tumenye ukuri mbega Alex na Olegue bapfuye iki ariko ibyo reka tuvyoze brother tureke kwanza kuri anniversaire yawe izoba lo 26 zo ku kwezi brother mbega bimeze gute bro imiteguro igeze hemen imeze fresh imeze neza le 26 ndafise anniversaire nkabanshaje man kwije imyaka ingahe ji menya ko 90 menya anniversaire ni anniversaire imyaka 90 nimba mfise mushika ucaka bumva ko nshaje ashaka kutubwiye ni anniversaire imyaka 90 ingahe bro 90 ijana uzomenya umunsi uzoza 7 ariko tumenyereye abakobwa rero bavuga ati je sinivuga amazina n'abajini bivuga amazina sorry tumenyereye abakobwa rero batavuga imyaka yabo n'abajini bavuga imyaka man sasa anniversaire y'imyaka ingahe karangamuntu je nashize 1953 karangamuntu basi ndabarabire je nashize 1953 1953 sigura kamera mvari imyaka ingahe shuharura na uzi kamera mari imyaka ingahe bazimenyera mbega brother kugera kuri no mwanya imyiteguro imeze gute brother ikintu gishasha kizoba kuko twama twabonye ama anif menshi kuko anifu y'ugwego niwaze ko hari anniversaire tazoba yoroshe bro yego sasa ikintu reke kizoba kirimo gitandukanye n'andi ma anniversaire yose twabonye ni kihe bro nuko kuri uwo munsi nzoba natewe iteka n'abantu batandukanye haba ku basani haro ba Embidata bararijo ba Wiretwa di Centre haro ba Kingorongoro niyo bazoba bari ba Mr Joker niyo bazoba bari hariho n'amateleviziyo atandukanye nka Mijo Talent zo bihari zoba duhari kabisa Hitop TV wetu company n'izindi nyinshi na Falcon photo izo bihari Falcon Pictures ya Bright best photo bazoba bahari nkabafasha mu mugongo n'ababosi batandukanye na urabizi ariko kugera kuri uno munsi brother ntiturabona affichage bro kubera ko turabona affichage burya uwitonzamira ibinoze ibintu
bariko barakora cover itegerezwa gusohoka kandi uzebona izo trending nka mu marezo sociaux. Mbega nk'umurimbyi nka Olegue brother, mbega ntazoririmba nk'akantu nyene kugira si we wenyine azoririmba, ni benshi bazoririmba. ariko mu wavuze bazoririmba Olegue ntitwigeze tumumvamo bro. Je nakintu bazo ati mbega bizo bimeze gute ko Urwego gang present. ni Urwego gang present bisigura ko na Olegue kuri uwo munsi azokubita jewe ndaka ni wari ko arabitegura. gusa tuzomura kuri performance jewe ndaka. Sasa brother tumere nk'abasozere akajambo kanyuma, mbega bitega iki muri anniversaire yawe, mbega hatumiwe bande kuri uwo munsi, ni wari we wese cyangwa bimeze gute? Si wari we wese kuko twe turiyubasha Kabisa bro. Urwego gang ndibazamura ebana big up sana kwa. Tuzaba turi kumwe n'ababosi nka Muzeherike, Icamamare, n'umukire Kairon, bose tuzaba turi kumwe. Ndazi nta umuntu wese nzoha invitation, ntihagire uzoza ata invitation namuhaye. Unasikia cameraman akunda kufumba. Oya avumbe kwa nyina. Avumbe kwa nyoko. Cameraman unasikia mubwira tuvumbe kwa nyoko. Avumbe hariya nyene. Hamare bitega iki gishasha bro, mbega akajambo kanyuma wababwira nakahe brother? Nuko ndababwira ko mu Rwego gang tufise ibintu bishasha. Amaso kuri YouTube, amatwi kuri ayo mayekutere yiwanyu. Ababosi tugirene. Ababosi tumenyane. Yo ni terme shasha yo muri Urwego gang, ni new song ya Olegue igiye gusohoka vuba. Brother, reka maze umwanya uragiye. Kabisa brother. Umwanya agira. Wambwiye ko uragiye ji? Thank you so much kwanza bro. Okay, merci. Big up wakoze kuduha time ndabwira ati big up sana kwanza. Mwubahwe kandi mubandanye ibikorwa amaja muri Mijo Talent TV. Subscribe, share, like na comment, hama mubandanye mubona ibikorwa by'iwabo. Thank you so much brother. Bakunzi ba Mijo Talent TV wamaze kwibona twari kumwe na Bunduki asanzwe acunga ubuzima bwa Olegue, umurivyi twamenye ku ndirimbo nka za Doctor n'izindi nyinshi. Reka ndagushimira wakurikiranye iyi video, ntibagire kuja kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe kugira ngo uzurabona vyishi tugushirira ko umwanya kundi. Wowe wabikoze big up sana, wowe utarabikora genda ubikore kugira ngo ibintu bikomeze kuba fire. We love you so much, dusubire ubutaha.